ahura na Ibrahim arambwira ati gende nkine gukina filme ndiko ndera abantu sho kwifatikanya arambwira ati yewe gaye hari umuhungu witwa Magara nabazi yasa kuri lycée de Tanganyika cyo nigishoboka ijo gishobora wete gisho filme kare nkuje ko bana Nigeria wewe ugakina ati twabikora ati wapi cyo nigishoboka kuko burya kwanga umuntu kubera filme cyangwa kumukunda kubera filme iyo ni Yes, bakunzi ba IHURIRO TV meze gute meze fresh meze bon sana meze cool kabisa ni arisera kintu musesanguzi pass partout twisondeka behind camera ni id herba ni wakora ibishoboka byo bigarashobore kubahereza amasanamu meza asa neza cyane gose IHURIRO TV mwaratubwiye twarabumvise twarabazaniye ibiganiro tubazaniye ibiganiro bimeze neza cyane muba mubona ku mwanya ariko nayo amaseri mwahora mubona azoguma cyako kujya nyene kwijya orere twari twabahaye ngaho munsi muri commentaire nza gusanga yo nimero commentaire ya mbere arico wifuza guterera IHURIRO TV canke ico wifuza kutubwira uco twandikira haba kuri WhatsApp ku nimero sanzwe byose ni sawa umusere ndabafitiye umushitsi witeka namusanze baba ariko abataho umushitsi kuri IHURIRO TV ni Mugisha muramumenyereye cyane mwarakunze amafilme yiwe mwarakunze vyinshi kuri we uno musere ndamwazaniye kugira ngo mumenye neza Mugisha ninde ikamana ndamuramutse kugira ngo bigende neza Mugisha ni sawa yego ni sawa turashima vema meze neza cyane yego ni sawa fresh kabisa yego bwambere nambere waberewe cyane merci sana yego murakoze cyane Mugisha ndamukiriza abakunzi ba IHURIRO TV ndabaramukije cyane abakunzi ba IHURIRO TV ya mbere mu Burundi ifise ba subscribers benshi TV ya mbere yatangiye kuronga nijya bayita gutebasha ijya kado silver yego respect sana ku IHURIRO TV yego umeze neza kuva mu gitondo gushika no masaha ibintu bimeze gute cyakugoye cyangwa cyakoroheye turashimira Imana vraiment byose ni sawa yego Mugisha imbere yuko tuvugana byinshi kubijanye n'urugendo rwa filime cyangwa ibindi bitandukanye ndashaka ubanze widondore neza abakunzi ba IHURIRO TV kugira ngo bamenye neza Mugisha ninde mwidondoro kwiye bon Mugisha ni umugabo yego umugabo hama n'umwanditsi yandika amafilme n'umuacteur arakina n'umudirector n'umueditor n'umuririmbyi ari marié afise abana babiri agangu n'agakobwa afise Mugisha Movie Company igira production y'ama movie n'indirimbo zo gwayagiza Imana yego amafise Fasha Burundi cooperative Fasha Burundi niba irongoye n'ibindi nibaza yuko byingira akamaro nibi bakwiye kumenya abakunzi ba IHURIRO TV yego imbere yuko tujya kuri byinshi rero ndashaka ubwambere nambere abakunzi ba IHURIRO TV bamenya amazina y'ukuri yose ya Mugisha bera benshi bakumenye kuri Mugisha ni bazina izina ry'ukuri cyane bimeze gute okay izina ryanje ni Magara n'amazi ya San niryo zina nahawe n'abavyeyi yego aba Mugisha n'ijyandi rya filme gusa n'amatazirano yego cyane Mugisha umaze kwandika amafilme menshi yarakunzwe hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze yarakunzwe n'abantu benshi batandukanye ariko benshi barifuza kumenya Mugisha yatanguye gute urugendo rwa filme kariyere yawe filme bimenze gute byatanguye gute biza gute bigenda biratera imbere bigenze gute mo kariyere yanjye ya filme natanguye ngiye ku ishure niga kuri lycée de Tanganyika aho hajya twakina utuntu sketch tudukino ku mahari imisi ba organize imisi y'ama journée scolaire ma journée kitirere y'amashuri y'ishuri rya lycée de Tanganyika hama bon nakina du sketch tutandukanye hama nabyo byo gupresenta kandi amantuze ya nk'ibitabo tuba twize ko je nize muri lettre moderne umuntu uriga igitabo amukacuja imbere y'abanyeshuri imbere ukagipresenta ugatanga umuco w'icyo gitabo story y'icyo gitabo bakakubaza ibibazo ukishura byose bye ni ibintu byagiye byerekana byatumye menya impano kumvise impano yo gukina yo gupresenta ibintu imbere y'abantu yego hama ajyawe masketch rero twakina urumva nagifatamwe neza cyane muri club dufise club yacu hama nije ntari umwandisi w'udusketch en plus bon byose rero abagenzi twigana nibo kumambwira ati yamara vraiment urafise talent urafise impano yo gukina biri muri wewe biraboneka yuko kuko deja nk'ubu tuvuze ati reka dukine udusketch urabona yuko ukuntu byifatango bitandukanye n'ivy'abandi ati irire ni impano ufise muri wewe aho niga rero muri mwaka wa 11 muri 3e lettre moderne kuri lycée de Tanganyika hama twigana n'umuhungu yitwa Ibrahim
à l'époque wewe ngiye muri seconde aca agenda kuri lycée sans frontières rero uyu Ibrahim rero ko yarasanzwe amaze kubona my talent sani nari mfite mu bintu byo gukina acahura n'umukobwa kuri lycée sans frontières yitwa Kiminyana Nadia Kiminyana Nadia nawe nyine yarafise indoto zo gukina filme mugabo atazi aho ashobora guhera yaramaze gukompoza filme yitwa La Belle Salah à l'époque ama ahura na Ibrahim arambwira ati gende nkine gukina filme ndiko ndera abantu shoko kwifatikanya arambwira ati yewe gaye hari umuhungu witwa Magara nabazi yasa kuri lycée de Tanganyika ni gitangaza uyo umuronse ukuntu yifata muri ibyo bintu vraiment ndibaza yuko muzoba zo gushibuse ati no umurongo gutacha mu contact ziwanje cyo rero kuvuga à l'époque navyo WhatsApp byari bihari WhatsApp zije ubundi baza ama message zisanzwe twandikirana message zisanzwe nitwa aranyidonora ko tinyitwa Kiminyana Nadia we yaba mu Kibenga je ico geni ibera mu Buyeze mu Kabiriti kakantuze yakagacaburente ngira umusore navuye ruguru iwacu mu kibito cya rugo naje kwiga ariko mfise bya navuga ati umukena tunzi ingabirano nari mfise ingabirano yiwanje iri muri jewe urumva hama rero Nadia turavugana arambwira ibyumviro byiwe navuga ati naje vraiment ndafise iyo ndoto mugabo sindamenya aho nohera rero hamwe twoja hamwe kokora ikintu gihambaye cyane turaronderana na Nadia turicara turavugana njiwawe mu Kibenga voilà ikiba debut rero gutangura ibikorwa bya filme kuko wewe yaja mu gisazo cyo kurondera uburyo ko yarava muri famille classe famille ifiza agafaranga hama jenchanja mu gikorwa cyo kurondera abakinyi les acteurs kubarondera nazange umwanchure twigana à l'époque nkabumvisha icyo cyumviro ari abantahura ari abandi batace cyo nigishoboka ico gishobora wete ari gisho filme kare nk'ujya ko bana Nigeria we ugakina ati twabikora ati wapi cyo nigishoboka hari abanci intege ari amvuga ati rero shaka twabikora rero bamwe turavugana nabo barantahura hari abo twatanguranye bwa mbere akaza tugize nk'ama repetition haje nka 10 ikindi gihe akaza batanu babandi siho bari kandi abo batanu baje ni bandi bashasha babandi bazi bwa mbere si bashibusa ati bibiri nibigishoboka na tudujyanje twoshikako gushikaho Nadia akumubwira ati yamara kinangwe kumva ubwoba mbona umengo ibintu ntabyo tuzoshobora nabwira ati we wa mukobwa we jewe ikintu kiri muri jewe cyitwa courage ndefise courage yiwanje bashe kugira ngo unci intege nigishoboka naho usigara umwe tuzobanda tuzokora igikorwa kandi tuzoshika ku intego ya kuri vision yacu kweri birashoboka ati wowe tekana we rindira kuzenzo nzotigita mpaka ndondire nabandi bakinyi tuzokina urumva akamburamo gufisa nifise courage zidasanzwe ati ayamara peut-être reka turindire hama Imana duhezagira dusora filme ya mbere yacu ari yitwa iyo La Belle Salah twayikinye mu Gifaransa dukini yindi iyo La Belle Salah bayicisha kuri télé Renaissance ndibuka à l'époque dukini yindi yitwa Les Illusions après Les Illusions bon tugira ibibazo kuko twabuze bya sponsor biki kuko byari ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane mudafise sponsor ni byari gukunda urumva tukaguma dupambana gusa ko twari tubikunda twavuga ati reka tubandanye du producer peut-être tuzoronka abadufasha hama Nadia rero ararongogwa aja mu Rwanda hacaba rero shite rero y'uburyo kugira ngo tugire bamwe bacatanga kubivamo association ko twatuguriye association yitwa Vision abandi wapi baramati wapi ibintu wapi nigishoboka tugira pepre nk'umwaka tudasora filme za association isa nkitangura gupfa nico geje nari nko mu iwacu mu rugo rwo jemba mu kibito cya Rugombo hambwe ati abakinyi bamwe bantelefona bambwira ati bana wapi bya bintu wapi byarakwamye ubu ntabakiza ku ma repetition nabwo ati ntaco reka mana yanje fasha jewe nze ntegura ikintu kizima kizoba kizima kwisi apana mu gihugu cyoje nca ntangura gukompoza rero umugisha ndayicara ikaramu navuga ati basha ngira nandike ikintu kizima ku buryo kizosigara ari nka munima mu gihugu kiwawe ndayija korera umugisha ndakubita ikaramu nayanditse kwezi kose ndiko ndayandika mugisha ama script amajambo ajya imigani ama expression bijya byose bavuga kugira ngo babifate nka nkama dukini ikintu kizima urumva ndayandika mugisha ndayiheza mugihe nayandika naguma mbyuka mu ijoro senga Imana saba Imana bisabiso byinshi cyane bati Imana mfasha muri no rugamba ndimwo
uzunkorera igitangaza ino filime izuba igitangaza ku isi ndayandika navuga ati basha icyari gisigaye rero cyo kurondera abakinyi bajya babakinyi muri mugisha benshi bari bashasha barushasi ba muco ba ruvuto ba karire bajya nk'ibishe 90 kwijana bari bashasha kerese gusa mama ujya mu mama nuze madame Esperance ujya mama akazi ujya ne twatanguranye kuva kera gushika no munota wewe na debukirwa mu bikorwa kuko nawe biri muri we mama benshi base kubera ijya mama benshi base kandi vraiment nde naratahuye kuko kumwanka byerekanye yuko message twashize gutanga yarashise kuko burya kwanka umuntu kubera filme cyangwa kumukunda kubera filme niyo ni resultat yikwereka yuko ibyo wakinye abantu babitahuye kandi babikunze yego hama nuko rero byagenze mu maja mu make yego mugisha tukiraho nyene ugerageje kuraba filme nyinshi wagiye urandika zirimo ibintu vyigisha byinshi kandi nyinshi zubakiye ku bintu by'ubuzima turashaka kumenya mbega mugisha mu muryango avukamo byifashe gute ndavuga ku bijanye dufate ku by'ubutunzi abavuka mu muryango umeze gute agereranije hama ikindi naco ndashaka kumenya mu mafilme maze kwandika harimo true story mu mafilme maze kwandika nta filme nimwe irimo true story yego gusa ni kubera kwanza mugisha ava muri famille ifise akanoti itunze bavyumvije kintu bacyumve kuko nko mu kibitoki cya Rugombo hajyo bajije ati mutama rumashana umva ni adresse urumva no mutama arafise ikintu cyitwa inoti kuje twe twakuze ego nawe nyine arafise story yiwe yaciye mu bukene budasanzwe papa wanje mugabo ashikaho atwara mama amubera umugisha udasanzwe urumva mubera umugisha ko papa ndibuka lepoke abadoye story yiwe nawe nyine yaratubwira ati jewe naratwara mama wanyu narasuzugurika baransuzugura muri kano gace urumva yaciye mu bintu byinshi papa wanje mugabo amaze gutwara mama amuzanira imigisha idasanzwe inoti zira yashi inoti kabisa gushika naho mu kibitoki cyari mu ati mutabaye twara rumashana nubu ni segonde ubaje ati rumashana ni gute bakubwira ati bashi numutama araho umutama mwiza umutama kunda abantu umutama fasha abantu umutama tuzi mu bugwa neza gushika naho hariho nibarabara hajya baritaje ati kujya rumashana iwacu mu Rugombo bazi kujya rumashana bacaba gushika niho iwacu twebwe jere nakuriye mu muryango muze afise ifaranga gusa maze kuvuga ati reka ni déplacer mve muhira nze kwishuri niho nagiye mura nibibazo bikomakomeye ugereye kugira ngo najewe ko bije ibintu byo guma hamwe gumi wanyu ubona ati ni sawa ntushobora gutahurisa ngo maze kugenda kure n'ugendo cyangwa ibibazo bitandukanye rero nuko je mva mu muryango wifise ego hama ikindi naco nta maturu story arimo gusa harimo bimwe duke nginacishamo hama nkagira melange n'ibyo abandi ariko kenshi na maturu story yiwanje kenshi na maturu story y'abandi ari abo tuvugana inshuti y'abagenzi amabwira ati bagera ibibazo binini nkamwumviriza acangura mu 2 3 4 kagira inspiration voilà nkacangira melange ko filme nyinshi nkina jewe na inspiration nkora mu bantu yego yumvikana ya mugisha ndashaka kumenya n'abakunzi ba IHURIRO TV bashaka kumenya ugerageje kuraba kuvuga itangoro mbe watanguye kina film mu mwaka kanga bon ni kuva muri 2003 na mata 2004 nimba ntibagiye ibintu nk'ivyo turafashe guhera muri 2003 gushika uyu munsi 2020 ugerageje kuraba mu gitangoro kina filme ibibazo mwahura navyo gushika no munsi ubona biriko biratorerwa umuti canke ni kwa kundi nyene biguma biba nabi nabi oya bon byinshi biko bitorerwa umuti kuko manager baraboneka ko ndibuka par exemple tugitangura kugira ngo kwanza uronke ahantu kwinira byari byoroshe kuko kugira ngo explique umuntu afise inzu yiwe nizinzu ufasha tukinira muri salon kunugu kugira ngo ico gihe yewe cyari kibazo kidasanzwe kugira ngo uronke umuragitahure wabanza kuja mu bitabo by'Imana kwigisha ati Imana ivuga kunugu gufashanya kugira ngo avyumve ati sawa ariko ubu bibaye nuko twamaze kubaka izina mu gihugu ni bake cyane dushitse mu nzu zabo kubasaba inzu bazitwima yashaka ati niba mugisha nkora nibuze mwikinire nga sina sponsor ati mwebwe bo sponsor kuri mu rwego rwa sponsor ni ntago urashika mu rwego rwo hejuru ni bisanzwe ko byinshi tubyikorera mu buryo bwacu byo dukora tukisuganya tugakora nizo raronga za sponsor izo twifuza kuko jusqu'à maintenant hari ibyo dukora bivaye n'uburyo buke tuba dufise tuvuga tureka dukore
selon niveau yacu kuko wigeza utari hakakugeza rero mu mwanya hamwe tworonka amasponsor nyayo twokora ibisumba ibyo twamadukora yego Mugisha ari filme ishasha uri kurakora iri kiraca kuri channel yawe ni Ngabo the Master ihagaze gute muri rumwanya abarundi ndetse n'abakunzi b'ifilme ndundi ubona ariko bayakira gute muri rusange Ngoje ndashimira Imana cyane kuko filme zanje zose nkora filme zose je nshira kuri channel yiwanje abagize amahirwe bakazibona bagenda bakora mu kigo kuko na niyo mission yiwanje mission ya numero 1 ni gutanga message ikigwa ku bantu bariko baradukurikirana kuko nkunda kuvuga ndabwira ati burya ikintu ushobora kwicaza umuntu isaha imwe iminota 30 umwanya wiwe si ikintu cyoroshe rero ni ikintu ugomba gukora ushyira mu bwenge ushyira mu bintu byose kugira ngo umuntu arabye avuga ati yamara abantu ni bazima rero ndashimira Imana jewe ku bande rw'iwanje ndashimira Imana kuko filme zanje nka zose abagize amahirwe yo kuzibona bavuga tuti bati nukuri zirimo inyigisho zidasanzwe yego ugerageje kuraba ukuntu wandika ni ibintu byigisha cyane gose ndetse n'umuntu araje filme yawe benshi zirabaho ikigwa gikomeye cyane turashaka kumenya muri plan ziwawe no muri kazoza kiwawe ivyo panga ubu mu mafilme uri kwategura urifuza kugira collaboration n'abandi abakinyama abanditse amafilme bo mu bindi bihugu canke abanyamahanga yego project zirimwo zo gukina n'abakinyi batandukanye mu bihugu bitandukanye ibyo bihugu sinifuza kubivuga mugabo nihagera irashari bangazo bari nka surprise kuko kenshi twebwe batubwira ati burya ama project si byiza kuyavuga utarayarealiza rero hageze aho umuntu arealije niho uvuga ati yamaraba ndusha ndabamagara ati yamara murazire n'inkuru hariho filme twira dukine naka nka surprise ariko tugevuga turabona maze kuzokina naka hari ibindi bice yifira mu nzira kuko turi mu kwisi y'abantu b'imitima mibi batipfuriza neza ku bandi yo mvise umugambi mwiza bashi aha abasikia ko ni problem cyagushira hari yewe gaye byinshi rero gusa imigambi irahari kandi ni myinshi myiza irahari myinshi cyane yego uri kuragerageza kumviriza uravuze yuko abantu bahari bankiterambere ry'umuntu tubashaka kumenya kuvutangura filme gushika umunsi ikintu kimwe kimaze kuba kikakubabaza muri filme mu rugendo rwa filme nimbara umuntu mwabihuriyemo mukamereranira nabi cyane ibiki icyakubabaje ndetse n'ibintu bibiri wishimira kuba warinjiye muri filme icyo wungutse nico nicyakuba bo ije cyambabaje muri filme nuko hari abantu usanga mukorana ibikorwa mugasangira kabisa nagahiye mugabo hageze igihe kumbure we atahura ashaka gufata indi nzira kumbure adashaka ko mubanda yakuba muri kumwe we akaca abishiramo inzigo akaca abishiramo ugwango akaca abishiramo byo kukwararaza mu bantu akaca abishiramo kukubeshira byinshi udafise rero isi ya none nukuvuga batahura ibibi gose gusumba ibyiza iyo umuntu mukoranye hama akakuvako kenshi abantu baca bihajya pene yo kumwumviriza kandi no kumutahura vuba kurusha wewe ubu kurabana ibikorwa byiwawe rero icyo ni ikintu nabonye kitanegereje cyewe ku bantu kumbire twatanguranye hariho bamwe si bose hariho bamwe uko twabikoze dukorera hamwe mugabo hazi ingorane mugabo benshi bace bagenda babwira abantu uko ukuri kutari urumva tujya n'ukujya kandi atari byo ngabyo je narabitawe kuko niko abana abantu niko tumeze urabona ugerageje kuraba nko ku macane y'ubu menshi bigenda bishika dore no ngakuri IHURIRO TV higeze kuza nibibazo nk'ivyo bande bagiye bavamo bacha bagenda bavuga nabi bararaza bakibagira ijya ineza bakorewe n'abantu rero ico kintu je personnellement sikintu jiza kuri jewe sikintu nkunda kandi ndakunda kubwira n'imisore n'abandi ati muze murindi kintu nk'ico kuko nimba mudahuza ku kintu iki canke kiriya ukuza twibuka bijya byiza twaciyemo kandi abantu bakeneye kumva ivyiza ivyo bintu bimbize nabi nta kamaro ko kubivuga nta kamaro ko kwararaza abantu canke kumubeshera umuntu ngujya muntu yaratuye amafaranga kandi atari ivyo ngujya muntu yakora ibintu kandi atari ivyo urumva isi ya none rero nko navuze batahura ikibi gose kuruta ikiza kugira ngo bagitahure bifata umwanya Imana yonyine ivuga ati reka nshirinzira ukuri ndamutahuze abantu bamutahure niko bimeze hama ikintu ciza novuga yuko wungukiye muri filme nunguse cyane icyambere kubaka izina ni ikintu kidasanzwe kubaka izina
ni ikintu abandi batangira ama miliyoni ku isi urumva kugira ngo yubake izina mu gihugu ciwe kugira ngo abantu kumbure bamutahure bamenye ati ni kanaka kuri ibikorwa ibi nibi bamumenye kubaka izina si ikintu coroshe kubaka izina burya ni umuhamagaro w'Imana Imana ivuga ati kanaka ngira ndamushire hejuru namucira inzira abantu bamumenye bamutahure ibikorwa byiwe ni ikintu kidasanzwe jewe ico ni ikintu kimwe kizima gikomeye cyane nakwiye muri sinema hama ikigira kabiri icubahiro burya naco nyene si byabose umuntu wese arashobora kuronda ifaranga umuntu wese kimuga ababona batabona abashaka kurondera ifaranga mugabo kuronka ikintu cyitwa icubahiro si byabose si byabose vraiment jewe cyubahiro mu gihugu cyane narakirose bivanye n'ibikorwa nkora ukuntu bifasha abantu ko benshi barambwira amafilme yanje ukuntu yabafashije benshi batandukanye rero ibyo byafashije kuronga icubahiro mu gihugu kandi abishimira Imana cyane yego tukiraho nyene ku kijanye n'icubahiro Mugisha aramaze gufata urugenda akaja nk'ahantu dufate nko mu biro kanaka akashika akavuga ati urya ni Mugisha banze bumwakire cyane bakamuha icubahiro nyene akabona yuko bamuhaye icubahiro kubera bamumenye muri film nta biro nimwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi ugitahurira neza mwene data nta biro nimwe mu gihugu cy'u Burundi je ndajamwo gusaba service canke iriya hama mbure abanzi nikuvuga secrétaire atanzi umudeje aranzi urumva secrétaire atanzi umukiki secrétaire aranzi nikuvuga nta nimwe naho ndaja ngo mbure abantu ati karibu nigishoboka kandi mu nzego zose z'igihugu zose komera amashimara cyane gose yukubera amashimara twame tuyikomera amashimara kuko Imana kandi ibyo twebwe tubivuga tubigesha Imana kuko ibwo no ubushake bw'Imana kandi Imana ivuze yes ntawe uvuga no niko bimeze yego tugerageza gusozera ikiganiro cacu ndashaka utubwire Fasha Burundi ni iki ivuze iki kuri Mugisha bon Fasha Burundi ni koperative twagerageje gushira hamwe cyane muri koperative Fasha Burundi harimo umugambi ukomeye cyane umugambi wo gufasha bamwe no gutabariza bamwe bafite ibibazo bikomakomeye ku isi kugira ngo bashikirwe nabo nyene baronka umunezero rero turashimira Imana aho tugejeje hariho benshi bamaze kubitahura reba bataratahura mugabo tubana dukora ibikorwa byacu kugira ngo ni muri ya ntumbero yo kurondera ya migisha y'Imana kuko ibintu byose akazi kose ukora katarimo imigisha urumva ni muvumo ni difference y'umugisha ni muvumo rero twego turagaragaza kugira ngo tusabe Imana ibana duhezagira kugira ngo dukora ibikorwa byacu bigende bisayangana bimeze neza abantu babikunda babyumva ni ya migisha tuba turarondera kuko arashaka kurondera amafaranga menshi mugabo atarimo imigisha ntibirama ntibifata umwanya muremure ucumanuka hasi mugabo harimo imigisha urumva ufasha benshi kandi imigisha ikabanda gushika naho witahira kwa data rero twe tuvuga tuti twese ngaha kuri iyi si ndugufashanya kuko nta muntu abaho adafashijwe nta numwe nukuvuga kugira ngo umwana w'umuntu wenyine abe umwana w'umuntu tukumenya ati uri kanaka warafashijwe duhere ku bavyeyi bawe abakuvyaye kugira ngo umenye gutembera warafashijwe kugira ngo umenye kuvuga warafashijwe bakorega ati vuga mama vuga papa warafashijwe kugira ngo ugujwe incabwenge hari abigisha bakoze akasi kadasanzwe inkoni nyinshi cyane kugira ngo bagufashe utahure isi urumva nta muntu aba ku isi adafashijwe nawe uzobaho rero niba warafashijwe nawe biza yuko ufasha abantu kuko iciza ineza yituguyindi voilà ineza yituguyindi niko bimeze kandi gufasha bitanga umugisha tukiraho nyene kuri Fasha Burundi wavuze yuko hari abayitahura n'abatayitahura dufatire ko batayitahura ndashaka ugira akajambo bwiye abantu bapinga bavuga yuko ari kintu mwakireye kugira ngo mushobore kujya amafaranga y'abandi ndibazo ramaze kuvyumva nawe ndashaka kugira ico babwiye abantu bataratahura neza Fasha Burundi cyarico je nibaza yuko bujya gutahura nk'ukuntu kubivuga gutahura bujya nayo nyene n'ingabirano hari abantu nawo ukuri iki nawo uvuga ibiki nawo kwambara ibiki nawo ukuri ibiki gutahura n'igishoboka gusa je novuga nti udatahura Fasha Burundi mugabo utahure yuko igikorwa cyo gufasha kibaho igikorwa cyo gufasha iyo n'ingabirano n'inshingano y'umuntu wari we wese
urumva n'uburenganzira bwo ari we wese urumva kandi kimwe mu bintu bizoguha imigisha mu byukora mu kazi nta muntu numwe adakeneye imigisha nta numwe abaho wifuza imigisha rero kode ya mbere nuko ufasha abandi ego nawe utofasha ubicije mwifasha Burundi ugafasha buje mu mashiramwe yandi cyangwa aho uherereye ni byiza twege duhimiriza abantu kugira wa mutima kwama dufashanya kwama tugira guti dufashanya mu bikorwa byose tubibuka gufashanya ego imbere yuko ugira akajambo kanyuma bwiye abakunzi ba Hero TV ndashaka kumenya Mugisha muri kariyere yiwe hoba harigeze hagera igihe akavuga ati ibintu vya filime biranduhishije ngo ndabivemo ico kivuzo cyo bacarigeze kimushikiye nta musi numwe nta musi numwe kuko jewe naguma numva muri jewe umuhamagara umbwira ati komeza bandanya uzoshika bandanya uzoshika kuko burya attention hari ibintu umuntu akora ayifitiye impano n'ibindi umuntu akora atayifitiye impano kubera gusa bikunda ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye rero kenshi mu bacika intege bakabiheba bakaja mu bindi niba abandi bakora ibintu kubera ko babikunze gusa atampano babifitiye impano rero niyo kode y'ubutunzi bwakiremwa muntu uwo ari we wese kuko nta muntu adafite impano umuntu wese afite impano Imana yamuhaye ikibazo no kumenya impano y'uwanje iri mu biki kuko ari abantu baje mu bintu atari impano zabo urumva kubera gusa ubuzima kubera bafise ubukene bwabakubise ati reka nanje nje muri ibi kankore ibi mugabo ugasanga akuza ibintu atabifitiye impano kandi abantu bakora ibintu batabifitiye impano nibo babandi usanga bashyira mu bintu byishari cyane urumva amajambo menshi cyane uko abonye kanaka akora ibintu byo bigakundwa akacaka kimugirira ishari inzigo ibiki kubera ko yinjiye mu bintu atamana bifitiye umugabo winjiye mu bintu ufitiye impano naho uno munsi udafatisha muri wewe bagumaza mu ijuri kubwira ati ni wizere ati bandanya ni uno munsi nimba utafatishije ejo uzofatisha urumva kandi bizongenda neza je rero ntiharagera mvuga ati ndabihevye oya cyo kintu nikiraza naho umuntu agenda cyo mu bibazo bitandukanye bikomeye nibidakomeye mugabo umutima wanje ugumubwira ati bana uyu n'umuhamagaro w'Imana uri muri wewe utegereza kuzobandanya ukora gushika naho hazogira ati Mugisha ntukiri kumwe kuri isi yego imbere yuko dusozera ndashaka Mugisha arakwirikirana ifilime ndundi ndashaka umangire top 5 yabanditse b'amafilime uzinga mu Burundi bandika neza inyuma yiwawe top 5 oya nukuri jewe aho ushaka kunira mu bibazo ibyo ni ibibazo bikomeye cyane mwebwe abashunaliste mwebwe navuye nyene cyo turabaraba neza urumva nturibaza ikibazo mbe kuko Mugisha ataje mu competition nturigera wibaza ikibazo nk'icyo kubera ikinyena jewe nanka ikintu cyose kizana ishari gishobora kumwegera mu rwango mu bantu simvuga niba bajya bategura ama competition ko baba bari kwategura babiba urwango oya je mvuga kuri jewe kuko ndatahura yuko abana b'abantu benshi turatahura yuko tutazongana mu bintu byose kujya uravye intoki ziwawe ukarabati nta muntu afite intoki zingana twese intoki zingana zitangana niko bimeze rero abantu rero ni bake gose batahura yuko tutangana rero iki kintu kica gituma haza ingorane nyinshi cyane mu bantu ugasanga umuntu arana gutusi naho ushaka ati urambaza nk'ubu ngo top 5 nkacanja kanaka deje abo nyene batanu novuga ari abo cyo bazana ikibazo muri nkuvuze nk'uwa kabiri akashagira ikibazo none nk'uyu yasize uwa mbere yamutanguje kubera iki urumva ico kibazo ati yamutanguje kubera iki uruko ndamusumbya ko namutanguye ko tutangura kuzana ibintu birebire ingorane ziki wa muntu ingorane ziki ntera mu bantu je cyo mvuga gusa ni mwese mukora neza vraiment courage urumva mwese muri top 5 ni sawa ibintu bigenda neza Imana ibamhezagirire ibikorwa byanyu bize bitume muronka ubuzima bwiza kuko nayo byo ngubye ati top 5 ngo top reka wa muntu reka iyo ntambara Mugisha sukumenya kwandika amafilme gusa n'ubwenge arabufise Mugisha sezera abakunzi ba Hero TV undagira akajambo ubwiye ugwaruko riko ruraza musi yanyu gwipfuza gushika ku ntambwe mugeze ko muri film ego guru ndashimye gusa ugwaruka ndabwira yuko nta kintu cyoroshe kuri isi nta kintu bazoronka kuri isi cyoroshe mu buryo bworoshe byose tubironka twarushe n'ibyo sezerano twahawe n'Imana nugutigita mpaka tukaruha nta muntu yashize kuri vision yiwe kuri objectif yiwe facilement nikibaho abo bose ubona batunze babari bihangange barafise iyo baciye mu bibazo bikomakomeye kugira ngo bashike kuri objectif zabo
rero abantu bose baze cyane cyane nk'abajene bamenye yuko nta byoroshe kuri isi rero bitegure gukora bakore cyane ntibacike intege kandi umwe wese yibaze imbere ko akora ati je impano yiwanje iri hehe nakino ni kigo gihambaye cyane burya nzotanga ikindi gihe impano yiwanje iri hehe umaze kumenya ati impano yiwanje iri muri bino bintu pambana mpaka ku munota wa nyuma cakira ico nyene kandi ntugisuzugure kuko burya imana irahambaye cyane bijye ubona wowe ushobora gusuzugura kirashobora gutuma utera imbere bidasanzwe haraba ukabaho neza ukagira ubuzima bwiza kubera ko ari impano yiwawe imana yaguhaye rero bakore dukore hama ikindi naco dukunda ibyacu dushigikirane kuko gushigikirana burya ni ikintu naco ni ikintu ni kizima ko nagona benshi usanga nk'umuntu IHURIRO TV ugasanga aravya basakura majana binangaye ndavuye reka mpe ko ngaba barakwiye oya tubana dushigikira ishike no mu miliyoni tuduge hama dutera tuduga hama IHURIRO TV ndayifurije gutera imbere hama ironsa akazi abajene batandukanye cyane cyane kwanza bonye ni mu IHURIRO TV baronka umusaruro ukwiye baze baronka ivyo bazohana abandi batera imbere hama duhamagarira n'abanyanya ba IHURIRO TV yuko natwe nyene muri Mugisha Media badushikire channel yacu yitwa Mugisha Media ujako kuri subscribe naco bigutwaye uravye uri ku IHURIRO TV nta depense bigutwara gusesangura ni telefone yawe gusugenda ugandika gusa Mugisha Media kwacubona hariya ukafyonda gusa kuri subscribe ntaco bigutwaye neba atari gwagwango zanzigo z'abantu ntaco bigutwaye dushigikirane dukunda ibyacu hama dutera imbere Imana duhezagire twese Mugisha tugushimiye cyane gose naje ndabashimiye cyane zere ko n'ikindi gihe twaguhamagaye zotu nta ngorane kabisa je ndahari yego murakoze cyane